umuhari MAP Burundi buhire w'ibikorwa nkundagihugu warashikirije ijambo abarundi bose. Ica mbere no kubifuriza isabukuru nziza y'imyaka 60 iheze Uburundi bwikukiye. Hanyuma muri iryo jambo turagaruka ku vyabaye muri iyo myaka 60, ingene abarundi twebwe nyene ico twakoze muri iyo myaka 60. Umuntu yiweje neza kuva umuganwa Rudoviko wa Gasore, umushikiranganje wa mbere w'Uburundi agandaguwe, mu Burundi haciye haza injyane zihagaze ku moko, amarira araba menshi, abavyeyi barahekugwa kuva mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu gushika uno musi. Mu ncamake nta murundi n'umwe aba afise umwaka umwe canke imyaka 60 yoba yaronse amahoro n'umutekano mu buzima bwiwe. Ivyo rero bigaca bigira ingaruka mbi ku vyerekeye ubutunzi. Uno musi twihweje ingene Uburundi bubayeho, ingene abarundi babayeho, n'amarira gusa. Uno musi twumva hirya no hino abishwe, abanyurujwe, abatawe mu nzuzi, n'ibintu bibabaje cane gose. Mbere n'amaraporo yose agizwe n'abahinga abakurikirana ivy'Uburundi baravyanditse, na Nations Unies irabivuga. Mu ncamake rero muri urwo rwandiko tugaruka kuri ivyo vyose, tukagira tuti nivyo biranezereye kubona Uburundi bumaze imyaka 60 bwikukiye, mugabo abarundi twebwe nyene iyo myaka 60 nta kintu twayimajije, kuko abarundi barakenye. Inzara izura inzara mu Burundi. Uno musi baza iyo sabukuru, abanyeshuri ntibariko bariga, ubumenyi bwarasubiye inyuma. Mu gisata c'amagara y'abantu nuko nyene imiti irakenye, abantu biba barapfa bicwa n'ingwara. Mu ncamake rero iyo sabukuru yotuma abarundi bihweza ingene Uburundi bwonagurwa. Arivyo rero dutera kamo na cane cane abari ku butegetsi, na cane cane umukuru w'igihugu ave mu myidogo, ave mu maganya, ave mu kurira, kuko yaravuze ati ko arira miliyoni 12, afata ingingo ruhasha yo kunagura Uburundi. Muti gute? Ica mbere coco nuko nkuko basogokuru babituraze, nta mahoro n'umutekano mu Burundi bizogaruka abarundi baticaye hamwe ngo baganire, batorere inyishu ibihanze Uburundi, ingorane zose zihanze Uburundi zinadondaguye. Bicare hamwe bige neza ingene amasezerano y'Arusha yogarukirwa, kuko murazi neza ko ayo masezerano ari yatumye mu myaka 10 Uburundi buronka agahengwe k'amahoro n'umutekano. Nivyo rero tugaruka muri urwo rwandiko, tukifuza yuko tugasaba abarundi yuko imyaka 60 ikurikira yorangwa n'amahoro n'umutekano, yorangwa na demokrasi iramye, yorangwa n'iterambere rirama, hamwe umurundi wese yishakizana akidegemvya umutekano ntangere. Abarundi bose na cane cane urwaruka, aho kubahenda ngo babajane mu vya politike, nshaka kuvuga ababimbonera kure n'abandi, nyabuna rwaruka niruje hamwe kugira rutegure imyaka 60 zokurikira Uburundi burangwe mu mahoro n'umutekano. Icambere bosaba no kugira baronke uburyo bukwiye kugira bitegure biciye mu mashure, bige bamenye bashikane, biga amashuri menshi bashikane kure, kugira ejo aribo bazoba Burundi bw'ejo, bafise ubumenyi n'ubushobozi kugira bateze imbere imiryango yabo, bateze imbere Uburundi,
Uburundi busubizwe iteka mu makungu. Mu ncamake n'ivyo dutera kama abarundi bose cane cane uhereye ku mukuru w'igihugu yuko yofata ingingo zose zishoboka kugira amahoro n'umutekano agaruke mu Burundi biciye mu biganiro, impunzi zigorewe mu makambi mu bihugu bitandukanye, impunzi ziri hagati mu gihugu zishobore gutahuka, bamwe mu Burundi abandi mu ngo zabo ataco binona, umutekano ari wose.